Reka suri ndabaramutse mwese nshuti y'abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya nyuma Rudende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byusura ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza. Reka ronke ngurukire mwese mudukurikira muri mu mucangararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Akaba rero ari amakuru na cane araza kwibanda mu bisata bitandukanye, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abazindutse avugwa irya nino. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru na cane rero araza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turaza kuyahera ngaha mu Burundi, turabire hamwe kuriko biravugwa ho hasubiriye kwaduka yegeregere mu mugambwe CNDD-FDD, aho rero injyane zasubiye kwaduka. Biriko biravugwa ko hoba hari uwahoze atwara umutumba yapfunzwe yagirizwa gukubita imbonerakure, ariko bikaza kurangira n'ubundi ngatsinze amatora kandi ari mu mpimba. Ibyo rero byose kuri bw'idonido nabyo turaza kubibashikiriza. Turaza no kunyarukira mu nkambi y'impunzi ya Zareka muri Malawi, aho rero impunzi zaba abakongomani ndetse n'abarundi bari muri iyo kambi babayeho mu buzima bubabaje cane, bakaba bariko barasaba indongozi za HCR kubatunganiriza ibibazo biba hanze. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, turabire hamwe mu makuru ariko aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, aho ndetse hari amakuru ariko aravuga ko hoba hari abagabo bashika 7 bapfunzwe bagirizwa kurya ibiturire mu matora yabaye ku igenekerezo rya 25 Nyandagaro y'umwaka. Ayo makuru nandi yose ni mukanya ku buryo bw'idonido tukagaruka atuyabashikiriza. Reka mbibutse mu cyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya agushikiriza. Reka rongaruke mbahe ikaze mu makuru yacu kuri bw'idonido n'ubundi tugira duhere kuriko biravugwa ngaha mu Burundi, nyuma yuko wahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon abandanye kwiyamiriza ivyavuye mu matora, akavuga ko ubusuma bugaragara mu matora mu Burundi arico gipfungu gituma abanyagihugu Burundi ndetse n'u Burundi budashika kubona kazoza bwihaye 2040-2060. Akavuga ko rero ibi byose bitazokunda mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ubandanya kwiganzira ibibanza bitandukanye mu Burundi. Ni mu gihe kandi abatari bakeyi hanze y'igihugu bidoga bavuga ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye nayo irambiranye ku butegetsi kubera ko yamaze no guhemukira abarundi. Batonda urutoke ibibazo byose bihanze Burundi na cane ibibazo bijanye n'igitoro ngaha mu Burundi. Murabizi ko cyamaze kuba umuzi w'ibuye, kwiyunguruza byaragoranye, ibiciro ku masoko biraduga. Ibi byose rero bikaboneka ko abarundi babaye cane. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye we ariko arakora ibishoboka byose azabashe kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Akavuga ko rero aya matora kandi azoyatsinda ngo kuko abari mu butegetsi bose ari abo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ivyo kandi Honorable Agathon kandi abihuriza ko n'abandi barijya nino ku isi yatandukanye, bakaba rero ababa mu mahanga bahunze Burundi guhera mu mwaka wa 2015 ubwo benshi biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Aba rero mu minsi heze bashinze intahe nk'abari mu bihugu vya Buraya ndetse no ngaho mu Bubiligi, bavuze ko ngo bitegure gufata ibigwanisho bagatahuka mu gihugu cabo c'u Burundi kandi ngo bagaca bakora ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Gusa mu minsi heze umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo abo bose yabavuniye akagohe ababwira ko ngo igihugu kibigwanirwa ngo atarukoja mu ibarabara uce ugitora. Ibyo kandi abihuriza ko na Perezida Ndayishimiye, aho avuga ko ngo igihugu cabavunye ngo kuko baracigwaniye ngo bityo rero ngo atanumwe ashobora kukibatwara.
Reverien Ndikuriyo kandi nawe ntabwo yumvikana neza n'umukuru w'igihugu. Oya, ntabwo ariko bimeze kuko Evariste Ndayishimiye uyu uravye mu butegetsi bw'u Burundi nta numwe mu ndongozi zikomeye bumvikana. Evariste Ndayishimiye bamwagiriza ko ari we yamaze amatungo y'igihugu ndetse n'umutambukanyi we. Murabizi neza ko ejo bundi twe twabahaye intahe y'ibijanye n'amahera akoreshwa mu rugo rwa Evariste Ndayishimiye, aho twasanze akoresha amahera ashika miliyoni 2 ku munsi. Ibi rero bigashabuza cyane abanyagihugu b'u Burundi, bavuga ko aya mafaranga yose akoresha ngo yakagombye afasha u Burundi mu guterera ibikorwa bitandukanye vy'iterambere. Namenye kandi Honorable Agathon Rwasa nawe ibi ngibi abishinga ko intahe, akavuga ko uko ari muri bumwe mu buryo bwo kunyonora amatungo y'igihugu. Mu minsi iheze rero Honorable Agathon Rwasa yari yashinze intahe avuga ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko ahamagarana cane cane abanywanyi b'umugambwe CNL guhagurukana n'iyo nka ngo canke zo gusidukana n'iyo nka bakazokwitorera Honorable Agathon Rwasa ngo azobatunganiriza. Honorable Agathon Rwasa kandi murabizi ko yari yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu n'ubundi, nyuma yaho akaza kwankirwa, ariko bikavuga ko yibwe amajwi n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ariko bavuga ko ngo itsinzi yari Honorable Agathon Rwasa yari yayitahanye. Mu gihe kandi rero abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini babandanya bavuga ko mu gihe umugambi wa CNDD-FDD ari wo ukirongora ubutegetsi, ngo utifuza ko abandi bahiganwa mu vya politiki, ngo bizogorana ko Uburundi buzoshika heza, mu gihe kandi n'ubundi Uburundi tubona ari igihugu gihanzwe n'ibibazo bitandukanye nk'uko twabibashikirije. Naho mu yandi makuru ho hari amakuru dufite avuga ko hari uwaraye atsinze amatora kandi ari mu mpimba. Yitwa Alphonsine Nshimirimana, yari asanzwe yarongoye umutumba wa Karurama muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura. Yari amaze iminsi mw'ihorero rikuru rya Mpimba, aho yajanwe ryagirizwa guhagarika imbonerakure yahohoteye umukenyezi w'umurerarugamba mu ngoro ya CNDD-FDD ya Karurama. Ariko hari umukenyezi yafashwe aho ku mutumba wa Karurama afatanwe inkoko yibye. Yanayifatanywe kandi yambaye umwambaro w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Niho kandi ngo bamujana mu ngoro y'umugambwe Alphonsine we ngo yoba yaramwumvikanishije na bene iyo nkoko, arayisubiza aratanga n'amahera. Bivugwa ko Alphonsine Nshimirimana yoba yaciye ataha, imbonerakure nazo ngo zisigara zikubita wa mukenyezi ngo yamaramaje umugambwe ngo mu kuja kwiba yambaye umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD. Izo mbonerakure rero zaramukubise zimugira intere. Mu nyuma abakubise uwo mukenyezi barafashwe barapfungwa. Na Alphonsine Nshimirimana nawe yaciye ajanwa gupfungwa. Alphonsine Nshimirimana niwe yatsinze amatora y'abakuru b'imitumba yabaye kugenekerezo ya 25 Nyandagaro y'umwaka. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Karurama batoye Alphonsine Nshimirimana ku rugero rwo hejuru cane. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba twabajije bavuga ko ngo bamutoye kubera yababereye indongozi nziza. Kubwabo Alphonsine Nshimirimana ngo boba bamwita fofo, ariko ararenganywa. Bavuga kandi ko yapfunzwe kugira ngo ntiyitoze kubera hari uwundi mukenyezi ngo w'umukenyerarugamba bankana. Alphonsine Nshimirimana yapfunzwe yari amaze kwiyandikisha mu matora. Ubutungane ntaracibwa urubanza, mu mategeko aracari umwere. Yarasabye kandi ko yobandanya kuburana yidegembya, ariko TGI Cibitoke yaravyanze. Cour d'appel yo iherutse gushinga ko yorekurwa vy'agateganyo akabandanya kuburana yidegembya, ariko Procureur General ntarasinya ordonnance yo kumurekura ngo atahe. Ni gutyo umunyororo yaraye rero atsinze amatora akenurira abiyamamaza bidegembya.
abakera nibo bibuka mu mateka y'u Burundi amatora y'igihumbi amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu aho uwitwa Paul Mirerekano yatsinze mu matora y'abashingamateka kandi yari mu buhungiro mu Rwanda. Umukenyezi wiwe bivuga ko yoba ari we yamwamamaje akoresheje ifoto yiwe, none uwundi Murundi nawe yari yatsinze amatora kandi ari mu mpimba. Naho ibihano vyo gufungwa amezi ari hagati y'abiri n'umwaka hamwe ndetse no kuriha ihadabu iri hagati y'ibihumbi 500 n'imiliyoni 2 nico gihano sentare nkuru y'i Rumonge yahanishije abagabo 7 bagiriwe n'ivyaha vyo mu matora y'abakuru b'imitumba nk'uko vyashikirijwe n'icariho c'umushikirizamanza umwe yafatiwe muri zone Gitaza komine Muhuta, akaba kandi yari afise amakarata y'itora 300 yari yanditseko izina ry'umuntu umwe gusa ritigera ribura. Uwa kabiri kandi yafatiwe muri zone Minago ku mutumba Muturirwa, akaba kandi yari afise amakarata 10 yo gutora. Muri ayo 8 yari ayo abantu aje gutorera, ayandi 2 asigaye rimwe ngo yarikoresheje mu gutora mu kibanza ciwe, irindi yarikoresheje mu gutora ku ncuro igira kabiri mu bindi biro vy'itora. Uwa gatatu we yafatiwe muri zone Magara ku mutumba Burangwa ashize amajwi arenga 20 mu gasanduku k'itora. Muri urwo rubanza rw'ikibiriraho abagabo 4 bari bajejwe guhagararira amatora ku mutumba wa Kanyenkoko mu kibanza c'ishure shingiro rya Rumonge ya 4 bashengejwe bagirizwa kurya igiturire c'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi kugira ngo bahe amajwi umwe mu bariko baritoza kuri uwo mutumba. Inyuma y'umwiherero abagabo 4 haribo Nyavyenda Wilson, Bikorimana Eric na Kirutimana Fremu hamwe ndetse na Jean Marie Selemani baciriwe igihano co gupfungwa ikiringo c'amezi 2 ndetse no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 2 kuri umwe kubera baburanye bemera icaha co kurya igiturire. Sibomana Abubakari yaciriwe gufungwa ikiringo c'amezi 3 ndetse no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 500 kubera nawe ngo yaburanye yemera icaha. Bikorimana Jonathan yaburanye akahakana icaha, yaciriye igihano co gufungwa amezi 5 no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 800. Nayo Iradukunda Kevin kubera ko yaburanye ahakana icaha yahanishijwe gufungwa igihano c'umwaka umwe ndetse no kuriha ihadabu y'amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 400 nk'uko n'ubundi amakuru twahawe n'amasoko yacu ngaho abishikiriza. Reka rero tunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu nkambi y'impunzi ya Nakivale iherereye muri Malawi, aho rero impunzi ziri muri iyi kambi zitabaza amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe impunzi nka HCR ndetse n'andi atandukanye, aho rero basaba kubatunganiriza ibibazo bitandukanye bihanze izi mpunzi ziri muri iyi kambi y'impunzi nyene ya Nakivale. Amakuru dufise ku rubuga nuko abakenyezi bajya kwibaruka kuri ivyo bitaro rero batatunganirizwa, biganatuma ndetse abenshi muri bo bahasiga ubuzima nk'uko n'ubundi amakuru ku rubuga abishikiriza. Uti rero bimeze bite? Abakenyezi b'impunzi hari abakenyezi bashika 4 baraye bapfuye bazira ko batakurikirana cyangwa se batitabwaho n'abaforomo bakorera muri ivyo bitaro byo muri iyo kambi nyene y'impunzi ya Nakivale, aho rero bavuga ko nabo badakora kubera ko bankiwe cyangwa se batararoswa agahembo kabo kashika ku mezi 5, bityo rero bakaba barugaye imiryango bakaba batari ko barakora
bivanye nuko batararoswa ako gahembo kabo. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bo na cane cane impunzi nyene ziba muri iyi kambi zidoga zivuga ko zibayeho nabi bivanye nuko batabasha kuvurwa. Hari abakenyezi bane rero baraye bitavye Imana, harimo batatu b'abakongomani ndetse n'umwe w'umurundi, bakaba rero barapfuye bariko baribaruka, ariko amakuru dufise nuko abaforomo bakagombye kuba babatunganiriza batigeze babatunganiriza bivanye nuko ata n'umwe uhari. Bavuga ko rero imiryango kuri ubu ngubu yugaye, ariko bagasaba ko botunganirizwa bivanye n'ingorane abo bakenyezi babandanya bahura nazo, ndetse bakanashinga intahe basaba amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka k'azina muntu ndetse n'impunzi kubatunganiriza. Abakenyezi bibungenze barageramiwe, yegereyegere y'abaforomo imaze guhitana abantu bashika bane. Kuwa 27 Nyandagaro y'umwaka, ikambi ya Zareka muri Malawi iriko iraca mu ngorane zijanye n'amagara y'abantu muri iki gihe. Haraheze indwi zibiri abakozi bo ku bitaro vy'iyo kambi bari mu myiyerekano basaba ishirahamwe imishahara yabo batarahembwa, ingaruka zikaba rero ari nyinshi. Abakenyezi bane baramaze kwitaba Imana kubera bari babuze uwubakurikirana bariko baribaruka. Ku bitaro bikuru vya Zareka imiryango irugaye kuva kuwa 10 Nyandagaro y'umwaka, ntibanatonda ku kazi, ngo ni igisata rero cakira indembe naco ngo ntabwo kiriko kirakora. Iyi misi ngo turagowe, niko umwe mu mpunzi agaragaza umubabaro. Igisata cakira abakenyezi bibaruka kirageramiwe cane, haravugwa abakenyezi bane bamaze gupfa babuze ababakurikirana bariko baribaruka. Batatu muri abo ni abakongomani ndetse n'umwe w'umurundi. Ntawovyemera, basaba HCR ndetse na leta ya Malawi gutora umuti wihuta kuri iyo ngorane. Ibi rero bikaba ari umwe mu baserukira abandi yabivuze. Yongeraho kandi ko abakenyezi batatu bagerageje kwibarukira inyuma y'ikambi bapfunzwe, ndetse n'ibitaro vyigenga biri hafi ya Zareka kubera ngo kubura uburyo bwo kuriha amafaranga y'umurengera baciwe kandi yiyongera buri munsi. Iyo yegereyegere iriko irakorwa n'abakozi bamwe b'impunzi, abandi b'aba Malawi, imaze imisi 15. Ari muri iyo yegereyegere basaba ibirarane vy'amezi ashika 5, bakaba ndetse banse gusubira ku kazi mu gihe bataratunganirizwa. Umukuru w'ikambi yari yabasabye ngo mu ndwi iheze bazosubire mu bikorwa vyabo, abemerera kubavuganira, ariko biba ivy'ubusa. Ibintu vyunyutse kuko HCR ivuga ko idafise uburyo bukwiye. Ico gisata rero ca ONU giheruka gutangaza ko gihagaritse gufasha abenshi mu bo cahora gifasha mu mashirahamwe, kigasigura ko kitagira uburyo. Zareka irimo impunzi zirenga 50,000, harimwo abarundi barenga 10,000. Mu kurindira rero ko umuti uboneka, abanyagihugu baratabaza abo baforoma. Muri bo hasanzwe kandi harimwo impunzi, ndetse babaserukira ku kazi, nk'uko amakuru dukura muri iyo kambi abishikiriza. Ngaho rero reka nshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza muri iki gitondo. Twe dusozere ngaha, tuza gusubira amakuru araza kuba agezweko.